tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Gomba dufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Muri iminsi ngize iminsi bafise amanyama meza, afa pastor Nkemere yambwiye ngo ngiye kubahindurira ibihe. Nagomba ndakubwire ibihe byacu bigiye guhinduka. Izi si nkuru, si n'amajambo y'amavugwa ku minsi y'Imana. Ibihe byacu bigiye guhinduka. Ese Imana yompa ugaca kiri impwemu. Ibihe vyawe bigiye guhinduka. Reka ndababwira ikintu kimwe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo urakomeye cyane. Ibihe vyacu, reka ndabivuga ukundi kuntu. Umuntu wacu wo mu mwaka uheze w'iri shengero azowatandukanye n'umuntu wacu wo mu mwaka ugiye kuza. Ndabarahiye izina ry'Imana y'isi nkuru, sinobeshira kuri gicaniro. Umuntu wacu wo mu bihe biheze agiye gutandukana n'umuntu wacu mu bihe bigiye kuza. Hari ibihe mwatakaje mugiye kuroturuva. Hariho ibintu mutari muzi iyo vyagiye, mugiye gutangura kubona vyuburuka mu buzima bwanyu, ko Imana yahinduye ibihe. Ndabarahiye ibihe bigiye guhinduka hejuru y'ubuzima bwanyu. Ndababwije ukuri, sindiko ndabesha. Ibihe bigiye guhinduka ku buzima bwanyu. Ndagusabye ubyizere. Nimba no wanavuze ibintu byinshi bikakunanira kwizera, ndagusabye wizere iki cyonyine. Ibihe bigiye guhinduka hejuru y'ubuzima bwawe. Kandi bankunda ko baririmbye bicara bafise mikrofone. Ifo ko umuntu wese agumana inkota yiwe. Muhe umurongoza agumana mikrofone hafi. Yahinduye ibihe, yahinduye ibihe, yahinduye ibihe, yaratwibutse. Data yemeye, data yemeye. Sinaje navyemeye. Oh, data yemeye. Sinaje ndiko ndabivuga. Ntawavuga ngo ya. Data yemeye, data yemeye, data yemeye, data yemeye. Oh, data yemeye, data yemeye. Ntawavuga oya, ntawavuga ngo ya. Naje nk'ijwi ry'imburi, naje kukubarira ibigiye kuza, naje kukubarira igihe kiri imbere yawe. Kumbura utarose ngo umenye, kumbura atamuvugishwa n'Imana. Naje kukubarira, naje kukubwira igihe gishasha. Haleluya. We are amazing church.
tugomba dutangure ku experiment icyari cyo amavuta y'ibitangaza. Bimaze igihe vyanditse, ivy'Imana yatubareye biranditse neza, nga tugombe twinjiye muri periode yavyo neza neza. Uratahura icyari cyo amazing miracles, uratahura icyari cyo ibitangaza bitangaje, uratahura icyari cyo vya bitangaza bisize ubwenge, uratahura icyari cyo vya bintu batokwitiranya n'inkomezi zawe. Nimba bitahura ivyo nibyo tugiye kubona in Jesus name. Kandi surutoki rw'umuntu ruzobikora no kuboko kw'Imana. Reka twige ijambo ry'Imana gatonyi. Rino koraniro nafashe iminsi itari mikenye kurisengera inyuma ya Mercredi. Hagera ku munsi w'ejo atacimana irambwira kuri iri koraniro. Niyugaranye ndi mu cumba ndiko ndasenga. Nkemwe irambwira ijambo rimwe gusa. Ambwira ngo ndi kumwe nawe. Ambwira ati genda ubwire ishengero ati ndi kumwe nawe. Iri koraniro ry'uno munsi ri prophetique. Iri koraniro ry'uno munsi rigamije kugutegura guheza uno mwaka neza. Kandi ndaguma ndababwira ngo umwaka ugiye guhera uko utatanguye. Ku buzima bwawe nagomera kubwira ko umwaka ugiye kurangira mu yindi sura. Uko Imana yamye ngo ndababwira ngo ndi kumwe namwe muri izi mpera z'umwaka, ndi kumwe namwe. Uwo mwaka ugiye kurangira mu yindi sura. Sindumva abantu banyumvise muri kino kibanza. Uyu mwaka ugiye kurangira mu yindi sura. Bigiye guhera neza gusumba uko vyatanguye. Bigiye guhera mu bundi bwiza buremereye cyane gusumba uko vyatanguye mu izina rya Yesu. Oh my God. Mana yacu sibayari sidagoni zobaronderera intebe mwicare ngaha muguma ha ingabo zayo ntizitsindwa ntizineshwa n'inyembaraga. Imana yacu sibayari, Imana yacu sibayari sidagoni nibesha ingabo zayo ntizitsindwa. Nyiganza mugenza mu Imana iri kumwe nawe. Nibyo tugira twige. Niyo teme yanje. Reka mvuge iby'Imana yambwiye amantaye. Abacamanza 6 Some ku murongo wa 14. Ngambe mbere ku 14 ngo Gideyoni aramwishura ati mugenzi nambuhoraho ari kumwe natwe. Haleluya. Niki gituma ivyo vyose bitubako. Kandi vya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira biri hehe. Batuhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani. Ndakunda 14. Uhoraho aramwitegereza, aramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana, ukiza Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Ni jewe ubwanje, twese tuvuga ati ni jewe ubwanje. Aha, ni jewe ubwanje ngutumye. 14 aramwishura ati mbega Abisirayeli nobakizantega mwami wanje, inzu yacu my God ko ariyo hasi mu muryango wa Manase, nanjye nkaba
ndumuhererezi kwa data, uhoraho aramubarira aterega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Ibi nimwabyumvise. Uhoraho aramubarira aterega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka, uzokwica, uzogirira nabi, uzobatsinda abamidiyani nk'uwishe cyangwa nk'utsinze cyangwa nk'ukuye nk'uwishe umuntu umwe. Haleluya, haleluya. Bari Imana, nicaye mu cyumba cyanjye ndiko ndasenga, numva mwemu yarambwira ijambo, ambwira ngo genda ubwire ishengero ko ndi kumwe namwe muri izi mpera z'umwaka. Ati umwaka ugiye kurangira uko utatanguye. Hari abantu umwaka watanguye barira, barinzi bagiye no saba taranezererwa. Mwemu yarambwiye ngo uyu mwaka ugiye kurangira uko utatanguye ku buzima bwawe, bigiye guhindura isura ku buzima bwanyu. Yambwiye akanambya ngo hari insinzi ya mbere mu minota ya mbere, mbwaye ni insinzi ya nyuma. Hariho n'insinzi yo mu gihe cya nyuma, hari n'insinzi zo ku munota wa nyuma. Rimwe na rimwe zishika abantu bagiye bagwara hypertension, rimwe na rimwe zishika abantu bihebuye, mugaziraryoha iyo zishitse. Mweme yambwiye ngo igihe kigiye guhindura isura kubitwereke muri no shengero mu izina rya Yesu Kristo. Igihe ambwira ngo babwire ngo ndi kumwe nabo, naciye numva ko ibibazo vyanyu biheze, naciye numva ko ingorane zacu zitwararitse, kuko Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe. Wibaze si umumarayika, eka si ikinyabugingo, ni Imana ivuze ngo ndi kumwe nawe, sinzoguta, sinzoguhemukira. Bamwe bagendanye nayo ibabye askovaliha, ihumure y'Imana. Imana igomba kuguhumuriza, niguha amafaranga, niguha abantu. Imana igomba kuguhumuriza, ikubwira ngo yacutinya, ndi kumwe nawe. Ikubwira ngo ndi kumwe nawe, ibirisire, abantu bazoza, ibintu bizoza, intambara zizohera, ibikomeye bizocika ibisanzwe. Imana ivuze ngo ndi kumwe nawe, niryo humura rikomeye yo umuntu muri nose. Naco bitwaye ukaba urugeze kuri isa ugwaye, Imana ngenda kubwira ngo iri kumwe nawe muri ubwo bugwayi. Mbega ingwara yo kugira iki? Biriba ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe, mwisanzwe ikubwiye ati ibibazo vyawe ndabifashe mu maboko, ivyakuriza bicitse amarira yanje, izari ingorane zawe zicitse ingorane zanje, izari intambara zawe zicitse intambara zanje. Ikubwiye ngo ndi kumwe nawe, nawe wowe uri mu muriro, ifite kapasite yo guhindura umuriro ibisanzwe. Nawe uri kuraca mu nzuzi, bivuga ngo muzoca mu nzuzi nizizobarengera, nawe mwoca mu muriro nimuzosha, kubera ndi kumwe namwe. Hari ikintu kijanye n'Imana ikubare ngo ndi kumwe nawe. Imitwaro ikigabanuka, amasengesho acika amashimwe, ivyo wari kurahimba, wari kurarondera bica bicika inyishu, binduka ivyo guhimbaza Imana, gutazira Imana. Kubera iki? Yahisemo kwifata mu maboko. Ndi kumwe nawe. Kandi uhuye, janduhuye, ndi kumwe nawe. Hatakarabaya, vuga atari kumwe nanje, ntazompemukira, ntazosiga jenyene. Abantu bashiye kubwira ati ndagupomese, nawe uzofata uzopfana, barakubeshe. Iyo bikomeye, urabizi Petero yabwiye Yesu ati no ku musaraba tuzojana. Mugabo intambara irashuha, ibikomera birakomera. Petero avuga ati aturetse no kujana nawe sindanamuzi. Mugimana ishimwe, igihe muri kumwe na Yesu, Yesu akubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Arishire ko no mu ntambwe afite kapasite kuziziba iminwa.
Imana ikugarantije ngo ndi kumwe nawe. Nibisiga ngo irakuyeho intambwe, nibisiga ngo irakuyeho umuriro, nibisiga ngo irakuyeho ikintu na kimwe, bisigura gusa ngo muri ivyo nyene nzoba ndi kumwe nawe ndakuneshereze. Aya mezi abiri agiye gusumba amezi 10 ku muntu yokacinga imwe mu yiri jambo. Aya mezi abiri dusigaje agiye gusumba amezi 10 mu izina. None si vuba tukaza ngaha guhimbaza Imana dushima Imana ku vyabaye. Inaye nyinshi ndababwire, hari nyinshi zizoba zifatanye n'aya mezi abiri. Hari ivy'Imana yakoze mu mezi 10 Imana iragahezagirwa. Muga muri aya mezi abiri Imana yambwiye ngiye kwamplifya ibikorwa by'amaboko yanje mu ishengero ryanje. Ni gute amabanki isa tuvugana amaorganisation atandukanye ariko arakora nk'agira arangiza umwaka, n'abadayimoni bariko barakora nk'abagira barangiza umwaka. Umwaka ni wahera bazotanga raporo ati umwaka vyagenze uko. Nagoma nabwiye ngo nijuru riri busy, nijuru riri twararise ingene umwaka wawe ugiye kurangira, riri twararise ingene amezi abiri agiye kurangira kubikwerekeye. Bigiye gutandukana n'ingene vyatanguye. Guma numva ari binini ya cyane, kumbure ndiko nabwira umuntu kanaka bigiye gutandukana n'ingene vyatanguye. Gideon Imana imubwira ati ngombe mpindura ibintu. Hama Gideon abwira Imana ati Mana, urabizi jemva mu muryango wo hasi, umuryango w'inkengerwa, umuryango ukengereze cyane. Ati sivyo vyonyene, jendi n'umuhererezi mu nzu kwa data. Imana imubwira ati Gideon, erega nzoba ndi kumwe nawe. Erega sindakubwiye ngo ugende ubikore wewe, ndakubwiye ko nzoba ndi kumwe nawe. Muyandi majambo ndi kumwe nawe. Ivyo kuva mu muryango uciririse naco bikimaze, ndi kumwe nawe. Ivyo kuba umuhererezi naco bivuze, ndi kumwe nawe. Ivy'imperuka bigiye gutandukana n'ivy'intango. Yamubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Ico kuremesha ku rugamba singabo zikomeye bivuze Gideon, ikigiye kukuremesha ku rugamba nzoba ndi kumwe nawe kuri urwo rugamba. Nagwe ndamwe ukwezi kwa11 Imana izoba iri kumwe nawe. Sivyo byonyene mu 12 izorushiza kubana nawe. Sivyo byonyene umwaka uzorangira mu mashimwe. Kandi ndahinduye agenda yose y'umwasi hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndahinduye amaprograme yose y'umwasi hejuru umuryango wawe, hejuru ya business yawe, hejuru ikintu cyose. Ndavuga ngo imigambi w'icika ubusa mu izina rya Yesu. Hallelujah. Vuga tuhora ari kumwe nanje. Uhora ari kumwe nanje. Ivy'inkomezi zawe naco bikintwaye. Ivyo uzi n'ivyo utazi naco bikintwaye. Ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye naco bikimbariye. Ico nari nkeneye nukumva ijwi rimbwira ngo nzoba ndi kumwe. Igihe kimwe numvise intahe n'umuntu umwe yarasenze Imana, abwira Imana ati Mana ndashaka kujyana nawe. Arasenga Imana iramukonfirma amubwira ati genda ndi kumwe nawe. Hama agiye ngo ariko aragenda amaso yaruguruka, hakubona amaguru abiri yiwe, acabona n'amaguru yandi abiri, mwene majambo abona amaguru ane. Hama arabaza Imana ati Imana ibi ni biki? Imana ikimubwira ngo ayo maguru yandi abiri ubonye yongeyemo n'amaguru yiwanje, nahisemo kujyana nawe. Hama cyavuga ati wa Imana ishimwe kiraheze, Imana iri kumwe nanje. Imana imubwira ati ntugire ikibazo, nawe uzoca mu bintu bitandukanye. Mbona iyi presence yanje ubona nizokwigera itandukana nawe. Hama aragenda, ariko aragenda mu mwanya kanaka acabona y'amaguru ane arazimanganya, asigaye amaguru abiri. Acabaza Imana ati Imana nibiki abaye iki? Urantaye urampevye nakoze iki? Imana yamubwira ati sinaguhevye, atahubwo twashitse ahantu hari
hari mine hateze mine ati ndareka kukureka ngo uhonyore kuri iyo mine cyenda gushira ku mugongo wanje kugira ngo kujabutse abantu asharabaya biva ngo nije navyaye nije nzoheka nije naremye nije nzoheka ase karabaye ava ngo nzobaheka apana gushika ku myaka 60 nzobaheka gushika mu zabukuru muzoina musese imvi nkibahetse Imana yacu ni Imana no gusa intango mbwa ni iherezo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Oh, biva ngo umuherezi dufise si umuherezi adashobora kubabarana natwe. Umuherezi wacu n'umuherezi ashobora kubabarana natwe. Iyi ni dimanche imwe iyo ubabaye ashoboye no kubabarana nawe. Muyandi majambo afata umutima w'umuntu ababaye akawukanda akawukuramo ukujitwa kose. Sivyo byonyine ashoboye. Aba ngo ko yageragejwe no kugeragezwa ashoboye no gutabara. Ashoboye no gutabara abageragezwa. Muyandi majambo bibaye ngombwa araguheka canke bibaye ngombwa akakureka ukaca mugakabana nawe canke bibaye ngombwa akagutabara mu biriko birakugerageza. This is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Hey, is our God. How great is our God. Birivuga ngo basange ukwizera natwe Imana duhaye ukwizera kanaka. Bano Imana turafise ivy'Imana dushize ku mutima twizera. We believe in miracles. Ubuzima butagira ngo ibitangaza nitubwumva nitubwemera narwo twizera. We believe in miracles. Ikaza mugeza ati ndizera ibitangaza.